ndashaka kubabwira ngo ndabizi yuko hari abantu benshi ngaha bafise amabezo muri kino gitondo, ariko ndashaka kukubwira ngo ntuze wihende na rimwe mu buzima ngo wibaze ngo iyaba mfise iki nari kuba mpiriwe. Mutu wa Mungu nta na kimwe. Ibyiza birongerereza umunezero ubuzima bwacu, ariko ibyiza si byo bizana umushaha wacu kumva uguwe neza. Sinzi ko muko muravyumva. Imana yaturemye turi ivyaremwe vy'impwemu, twaremewe kubana nayo no kugira Imana mu buzima bwacu. Imana irafise ahantu idushika mu mitima yacu, mu misokoro, mu magufa yacu. Imana irafise ahantu idushika atakindi kintu kimwe gishobora kuhadushika. Iki nico kizana abantu kumva bahemukiwe iyo ikintu wakoze ibara uri nka Dawidi, ukica ugahonyora abantu kugira ngo ushike ku kintu, ariko umaze kugishikako ugasanga ico kintu ntikikumaze ya nyota, kandi wari uzi ko ico kizokumara inyota. Ugaca wumva muri wewe ugenda ugwiza deception no guhemukirwa mu mutima wawe, kuko ico wiyemvesishijemo rimwe na rimwe ukanakigiramwo ingufu zirenze, rimwe na rimwe ukanicafuza, ukagirira nabi abantu, ugasambura abantu, ukadeturiza ubuzima bw'abantu kugira ngo ugishikeko. Wamara kugishikako wicaye mu nzu yawe ukavuga ati ndagifise, ukavuga ati alors